Ndongeye kubaramutsa nshuti bakunzi bino shene, umwami Yesu abampere umugisha. Uyu munsi ngiriwe amahirwe cane kubana n'umuvyeyi wo mu Ruyigi, arashobora kwidondora, ariko mu nyuma yaho aca adusengera, adushingira intahe ivyamubayeko bikomeye cane, kuko nasanze igishingantahe ciwe gikomeye cane kuvyerekeye gukorera Imana. Gukorera Imana burya si ikintu coroshe, kandi nasanze ari ikintu gifise umugisha mwinshi cane. Rero nshaka mu ncamake ace abitubwira ahejeje kwidondora no gusenga. Kaze muvyeyi, amahoro. Amahoro. Muvyeyi ndabahaye ikaze cane kuri uyu murongo kugira ngo mutubwire mu ncamake ivyo mwabonye mu gukorera Imana, vyofasha umuntu wese yaba uwukuze mu gakiza canke muto agikizwa, yumve akamaro ko gukorera Imana. Amen. Rero ndabahaye ikaze, mubanze mudusengere. Ego. Mana yacu iri mw'ijuru, turagushimira itangaza ugera udukorera Mana. Twarakubonye uri Imana, ntawagukoreye ikoreye amaboko, kandi ni wewe uri mu ruhande rwacu, kandi ukaba no mu ruhande rw'abakozi. Izina ryawe nihabwe icubahiro Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Nuko dushaka mu ncamake nko mu minota 10-15 mutubwire uko mwebwe mwabonye gukorera Imana canke ivyababayeko, kugira umuntu wese yari yumve gukorera Imana ico bimaze, kuko benshi bibwira yuko ataco bimaze. Kaze. Murakoze cyane. Jewe akazina nitwa Hakizimana Kabudesia, nkaba mva mu Ruyigi. Hanyuma rero icyiza nabonye ku gukorera Imana byaciye mu biganza by'abakozi b'Imana. Egome, ndabonamo ibitangaza. Twari dufise umukozi w'Imana ava kure, hama turagerageza kurondera udufungurwa aza gufungura. Hama tumaze kumufungurira aratubwira ati none ko munkoreye iki namwe mugomba iki. Hama natwe turamubwira ati twebwe tugomba ko Imana yoduhezagira, twarabigeme tukaronka urugo. Hama Imana yarabidukoreye, Imana ishimwe. irabidukorera, hanyuma turaronka ingo, none ubu ndubatse. Imana ishimwe cane. Amen. Mufise abana bangahe? Dufise abana ndwi, ndafise Umugisha. abakazana babiri n'abakwe babiri, n'abandi bakiri ku mashuri. Ni vyiza Amen. cane. Ego. Ego. None rero ibitangaza Imana yankoreye bivuye mu gukorera Imana, twarakoreye igikorwa c'Imana, twambika impuzu abakozi b'Imana, twongera turabamenya mu buryo bwo kubaho. Hanyuma rero tugira ku rwego rw'abakenyezi. Hama rero mu rwego rw'abakenyezi tugize ati tumugurira imodoka. Hanyuma ndagenda gutesha. Mugurira umukozi w'Imana. Tugura umukozi w'Imana, umubwiriza Ego. w'inyabitare. Ego. Hanyuma rero ndagenda kuyitesha. Hanyuma tumaze kuyitesha, hanyuma rero abagabo baca nabo baradufasha, twaronka iyo modoka niyo dufise n'uno munsi. Mwayiguze amafaranga angahe ico gihe? Twayiguze ico gihe imiliyoni 8, kiretse n'ivyagiye biriyongerako kubw'urugendo. Murakoze cane. Ego. Hanyuma rero maze gukorera Imana muri ico gikorwa, twambugura amakositime, tukabagurira imodoka, tukabamenya ubuzima. Nanje Imana yaciye impa amasezerano. Amen. Irambwira ati mukozi wanje kukoze ivyo nanje nzoguha imodoka. Amen. Ariko sinamenye iyo bizozanana. Hanyuma rero ingene vyazananye mu gihe c'amagume, imba hafi ya lycée ya Bitare. Ego. Ico gihe abanyeshuri barikanze barirukanka, baca bampungirako. Hama ngize nkihara barahamagara, basanga Mutamase hari, basanga je ndi muhira. Baca barambwira ati mama wewe ntuje habona, twiruse gutyo nyene twambaye ubusa.
je nyanumva ikigumbagumba nyanduka mu cumba ndakira imipira ndakira ibitenge hanyuma ninatetse n'ivyo kurya ndaguma mpungane naho nyene ivyo kurya agasafuriya ninatetsemo nyavyo kurya nyafata kagasafuriya ntekerana za mpuzu ntekisha mw'idirisha nerera abo banyeshure baca barahunga naje nca mu kigo ndahunga sinamenya ngo mpaye naka kubw'urukundo rw'Imana ndagumaho narifise abana babiri abo bana bariga baramara umwe aramara atanu mumenya abona haye izo mpuzu igitangaza Imana yankoreye yego kubw'ico gikorwa wakoze kubw'ico gikorwa nakoze c'umukozi w'Imana nkamugura imodoka tukamugurira ikositime tukamugaburira kuko Imana yampaye kiza kuzonka imodoka sinamenya hizobicisha kuko nawe wabona ataburyo bwo kuzoyigura bari buhari yego kuko ntizari kunyorohera hama rero tugiye ahantu n'umubwiriza niyo modoka nyene hanyuma barampa umwanya ndidondora ndavuga ati je mva mu Ruyigi ati hafi ya lise hanyuma rero nyasanga aho hantu nyanumva harimwo abonagaburiye muri babandi nahaye agasafuriya k'amateke amateka ahiye cagiye c'intambara nkabaha n'agapira hari udupira twitwa udukwasa udusorora baciye bambara bacishije epfo bambara nk'ijipo kandi arabahungu yego hanyuma rero baca barumva bagira ngo sinkiriho baca bumva ndacariho hama turasenga rero mubwiriza turataha amatelefone hanyuma rero abo bana barize baramara umwe acaja muri urumva kubera amatelefoni manini ashikana ubutumwa kure bace babibona iyo bari okay hanyuma akaba rero nabo bo mu miryango aho hantu abo bana bavuka bakaca bavuga ati twarose abashitsi bo muri iki tutadusabye tuzi baca basanga baramenya bumvise ku matelefone izina mvuze nahomba baca baribuka ko ari wa muvyeyi abagaburiye baribuka ati ni wa muvyeyi tumaze gutaha rero umubwiriza ndege numva telefone barambaza ati mbega urafise ibirete mu wa gatandatu mvuga toyaye jewe ati mfise diplome y'umutwenzi y'ishure y'abakuze nyarega ndayifotoza titwereke turabe iyo diplome y'umutwenzi imeze gute uko imeze ndabereka hanyuma rero maze kubereka barambaza ati none mutama wawe yoshobora imodoka ndavuga teka mutama abo bana bari hanze nibo bakubajije yego tira mutama waje afise umuga ati mbuga ndafise umwana w'umuhungu bacha barambaza ati mbega yarize ndavuga to yarize agera mu wa 4 uno niyo shika ahantu banareze imodoka ndavuga ati arazi Igiswahili ndikana je ndazi gusoma Ikirundi aho hanyuma rero Imana kirantera iteka baca barandungikira amahera baca baravuga ati rero umuvyeyi waradukora ikiza mu gihe cy'amagume uratwambika utamenya nabo wambitse kandi sindamumenya n'ishusho baca bandungikira amahera imiliyoni 40 ca tugenda kugura mu iyo modoka ari mu wohe mwaka n'uyu mwaka nyene uyu mwaka nyene Imana ishimwe cyane mwiri kinyene hanyuma rero ca turagenda umuga kiragenda turondera umushoferi urumva turi mu mwaka w'ibihumbi 2024 turi mu kwezi kwa 12 avuze yuko ari muci no kuvuga muci uhera nko mu kwezi kw'indwi naho hanyuma rero ca turagenda barayincagurira tuca turayironka ku miliyoni 40 nyene ndonka imodoka nshasha nkuye mu rukundo rw'Imana rwaciye mu biganza by'abakozi naje nkaca ngira ikiganza ciza nkagira igikorwa ciza bituma Imana icisha mu abo bana nagiriye neza baca bampa imodoka Imana ishimwe none n'ubu ndayifise nico ciza cyo gukora iciza ukagikorera umuntu uzi canke umuntu utazi kuko ntuzi umuntu azogukiza ntuzi umuntu azogutabara yego hanyuma rero uwundi yagira kabiri ari mu Butaliyano yarize nabo nyina uyo wundi we yakurungikiye miliyoni 40 yari hehe muri Amerika ni yari mukarumva nkubu sindomenya gishusho ni ntaragaruka ngaze tubona nuranamubona n'ubu ngo yego muga aratwumva tuvugana mu telefone yego hanyuma rero ari mu Butaliyano
nawe arimo nakore ciza yaciye ambwira ati jewe umunsi nari nshonje mu gihe cy'amagume warampaye akantu ndarya none nanjye ngira ndagusubize utwo kurya wampaye mbega urafise abana biga mvuga ati ndafise abanyeshure ariko kubwo mutama wanje afise ubuzima butameze neza mbona bazohava baheba aca avuga ati guciza wankoreye abo bana bawe ngira ndabasomesha ubuzima bwabo bwose kugeza aho bazogeza biga none bariko bariga bageze mu 13 rero Yesu nabishimirwe guciza nakoze kutwo kurya dukeya namugaburiye mu gihe cy'amagume iciza ntikibora muvyeyi ego kabisa ndumvise yuko gukorera Imana ari ikintu ngirakamaro cyane ari ikintu ciza kandi uriko urayikorera simaka ukorere ufashe umuntu uzi fasha umuntu wese ubona yuko akeneye ubufasha kuko ntuzi nawe uzo gufasha ntuzi umuntu azokuvyura waguye ntuzi umuntu azonakuvura wagwaye nico gituma intahe y'uyu muvyeyi iranezereye cyane wewe nawe ahuri igire ici kwigishije none muvyeyi twebwe urabona niturakura cyane hariyo n'abantu bariko bararaba ino shene bakiri bato batazi gufasha ico arico canke abantu bakunda kwitwaza ibintu vy'amacakubiri y'ubwoko canke ibintu vy'amacakubiri y'intara kandi ari abakristo nk'abo bavuga kwiki abantu bahanura jewe ndakoze iciza ntakurikije ubwoko ndafashije bose kuko turi abana b'Imana kuko twese turi abana b'Imana ivyo nivyavuye ku mugwanitsi murakoze twese dukomoka kuri Adamu niwe yaremwe kandi twese niho tuva ikintu c'amacakubiri umuntu wese yocirinda kuko ntaho kizomushikana nta nico kimaze Yesu aduhana umugisha ariko rero muvyeyi nkuko watanguye udusengera n'ubu hari abantu twumva yuko hari ahantu tutakoze neza tutafashije abo twategerezwa gufasha udusabire n'imbabazi imbere y'Imana kandi Imana yongera itwigishe dusengere muvyeyi Mana yacu uri mwijuru turasenze dusaba ugirira imbabazi abo bantu batakoze neza Mana wongere kubagira imbabazi ubazane mu kiganza cyawe Mana nkuko natwe waduhamagaye ukadushira mu kiganza cyawe nabonye twabasengesha mu kiganza cyawe bakorera Imana bongera bakorera n'abagenzi babo bataravye Mana ubagire neza mwizeye ku mwami wacu Yesu amen.